Umuganwakazi Esther Kamatari yavukiye mu Burundi itariki 30 Munyonyo mu 1951. Esther Kamatari akaba ari umwana w'umuganwa Ignace Kamatari, musaza w'umwami Mwambutsa wa kane. Akaba yavukiye muri komine Kibimba muri zone Fota, bikaba muri ico gihe ari byo bitaro byonyene byakira abavyeyi. Esther Kamatari akaba ari umwana agira gatatu mu bana indwi, akongera akaba n'ifura mu bakobwa. Esther Kamatari akaba ari umuganwakazi wa mbere yabonetse w'umwirabure w'umunyamideli, yakoranye n'amashirahamwe akomakomeye mu bihugu vya rutura nk'Ubufaransa n'ibindi, aho twovuga nk'amamarke nka Paco Rabanne, Dior, Lanvin. Akaba afise na Fondation Princesse Esther Kamatari. Rebonjour encore une fois sur ce nouveau numéro de Kukai kuri Pam Channel TV. Vous êtes encore une fois avec Pamela Irakoze. Et nababwiye mu kanya gahize muri introduction mwavyumvise ko ndabafite une surprise. C'est une surprise namaze kuyibabwira deja, ariko rero reka ndabikure mu ntangamara, reka ndabikure muri introduction nkuko nabemereye ko misi yose nzokoma n'abanezeza, ariko no munsi tuzakukora ukundi kuntu. Ariko ndazi ko umuntu mukumbuye benshi banyandikiye, nibaze ko abanyagitega muraza kunkunda kandi nanumvise intasho zanyu, ndabashimiye cyane. Shimire kandi n'abatwandikira, abatwandikiye bari Paris, ndabaramukije kandi ndabashimiye gose. Nongere shimire kandi ndamutse kandi abo muri Canada banditse ama commentaire menshi. Peace and love à vous. No musi ndaza kunezereza abantu bansabye kwakira umuganwakazi, umwana w'indayingoma, la princesse Esther Kamatari ari hano uno munsi mu bwami bwa Pam Channel TV, naho tutavuga tubonana. Karibu kaze princesse Esther Kamatari kuri Pam Channel TV. Kukai. Merci murakoze cyane Pamela, l'invitation kugira ngo du partager Kukai. Oh, nibaze yuko ndasabye ndakwinginze undamukije abakunzi bo Kukai abariko barakuraba uno mwanya vendredi. Nababwiye guys, mubanze muhagarike icayi, mubanze muhagarike kakayi karimo Ovaltine. Ndamukiriza abanywanyi banje. Banywanyi ba Kukai ndabaramukije aho muri hose, muri Gitega, muri Muramvya, muri Muyinga, muri Canada canke muri Paris. Ndabaramukije n'urukundo rwinshi, ndabahobeye kandi ndabakunda kandi nayo ndabakumbuye. Murakoze cyane gose kumpa kukanya kugira ngo nshobore kuramukanya nabo tuvukana. Wow. Aho bari hose. Baryohewe cyane. Nibaze ko bameze nkanje, nibaze ko baryohewe nkanje kubera barakunsavye gose, none amasengesho yarishuwe. Alors twababwiye mu ntangamarara, twababwiye Esther wariwe tugiye kuganira, umuganwakazi, umwana w'indayingoma. Benshi twakuze twumva amateka yiwe, n'ubu tucumva acandikisha amateka. Alors hari abantu no musi bashaka kumva, abakunzi bo Kukai bagomba kumva Esther Kamatari. Pamela yamutubwiye, ariko turashaka kumva mu kanwa kiwe yivugira amaranga mutima yiwe nayahe, nigiki akunda gufungura, nigiki akunda, nigiki kimutwenza, nigiki kimushavuza, nigiki akunda ku Burundi. Turashaka kubimenya uno munsi. Kari murakoze cyane. Burundi notangura ku Burundi, aho mperukira gushika i Bujumbura nari maze iminsi 2 ntasinzira. Ndamanuka ingazi y'indege, nshitse hariya ku kibuga c'indege, sanga abantu bambaye des gilets jaunes bo muri Sobuje. Abo bantu bose turazinanye, abo bantu bose twarakoranye aho nagira ndi muri humanitaire, aho naza gufasha hamwe haba ingwano muri 93. Barampobeye, baravuga ngo notre princesse ngo aragarutse. Cyakintu nari nfise ku mutima kiramanuka. Ikintu cambere novuga naramotewe, Uburundi buramota. Uburundi buramota. Uburundi bumota. Iyo urashobora kwimotereza Uburundi, nta odeur, nta parfum nimwe ndumva ndamotegwa uko Burundi bumota neza. Wow. Hama Esther Kamatari akundiki, amaranga mutima yayiwe nayahe bakumenye? Barashaka kumenya. Ndakunda igitoki, gatetse n'agatomati n'aka oignon
ko mu gitondo petit déjeuner abantu baravuga ngo urungo princesse ntanywa icayi ngo canke intari y'umukate mu gitondo agitu mu gitondo ni igitoki uje gitoki rero nta gras irimwo igitoki umuntu afungura igitoki ntashobora kuvyibuha nutubwe agasekre ka mbere uramona uko kuntu muguma mubona ari umumanika yagize ibiki aratubwiye agasekre ka mbere bandanye tubwira ese akamatari kandi ninde ndakunda abantu batwenga ndakunda abantu bafise indero ndakunda gutera inkuru ndakunda kwicara nkabona ngahura aho mperuka naragiye ruguru nsanga babatama murabibuka batama ba ruguru bambaye ikoti n'inkoni n'agakofe mukicara mukaganira bakakubwira ivya kera bakakubwira ibintu ivyo bintu ndabikunda ndakunda kubona ingene abantu bakiri bato bari vif sinzi ingene no bivuga mu ils sont vifs ils sont plein d'intelligence bararondera comment exprimer ingene boshobora gusigura abantu barakerebutse ivyo ndabikunda cyane ndakunda cyane ndakunda cyane abarundi ni kuvugaho imyaka yose nabereye hanze ni ukuri ndakunda ururimi ndakunda kuganira mu kirundi ikirundi ni ururimi tellement fin murashobora kwicarana n'umuntu akavuga ibintu byinshi wewe wibaza amajambo urayumva mugaye ico bisigura ntubyumva ikirundi ni ururimi très très riche urumva Burundi ni igihugu canje ca twese ico gihugu rero nkagikunda kurusha sinzi ingene no bibasigurira d'accord okay hanyuma mukiri ngaho nyene umuvuze ku Burundi vraiment buraryoshe hari utwo two kurya ako gatoki vraiment je tuzogasangire Imana yompa nk'umunsi yompa tugahura vraiment tugahura buhure twosangira agatoke n'agasombe ego n'ibiharage byose n'ibiharage n'umwungu n'amateke karanze mu mavuta y'inka ndarosa umukunzi bakunzi bo kukayi mutugemurira amavuta y'inka murumva ko umunsi umwe ntazi nzoro nk'uwo tugayasangira mwambwiye yuko mukunda umuntu abaswaga inkuru ariko no munsi munazironka kuri Pam Channel TV ariko rero mwaramaze imyaka 13 mutaza mu Burundi mbwira ikintu mwakumbuye hamwe muvuga ati mubona abarundi muhura ariko ntimubone Burundi udaraja kuri Sol Buhonde n'igiki wakumbuye la lumière ushitse hagiye Bujumbura ukaduza amaso ukaraba imigwa ukaraba ishuri hejuru y'imigwa ugahindukira ukaraba le lac Tanganyika ukabona ya misozi iri hari ikongo la lumière i Burundi niyo c'est la plus belle lumière du monde wow waragakumbura sinzi rero ngene wovuga lumière mu Kirundi umuco no umuco umuco urabona ciel urabona le bleu y'ijuru itari bleu cyane muga biva ku masaha biva ku zuba ukabona yuko uwo muco utuma ibintu ubwatsi ukaba vert neza uko ata pollution ihari wow ico kintu rero ngira nuko muhaba iminsi yose ibyo bintu mutabibona canke biva kuri sensibilité y'umuntu wese mais nous avons la plus jolie lumière wow la plus jolie iyo jenda babwiye yuko nkumbura kuri ahahora Econet Leo abantu bajabuka kuri impande ya Novotel urahabona Novotel ya kera Burundi Palace voilà hajya ahantu umbwire guverinoma kutakumbuye harahindutse namenye ibintu bitatu gusa en 13 mu myaka 13 ibintu bitatu byonyene bitahindutse la cathédrale mugana nasanze hariho des grillages imbere ya cathédrale c'est peut-être pour le parking la poste ibara le jaune de la poste nous kuva ngiraho bagitangura poste iyo bara niyo bashizeho n'umunsi nyoki na twa tuboîte turiko
udupata no udukadna na le palais des arts. ibindi vyose arahindutse, nta kintu na kimwe nashoboye kumenya. Meme hajya kuri Burundi Palace urabona ari turi kuravuga harahindutse. Iruhande ya Novotari hariho Agidas, umenga niho hariho Agidas ya kera. Hajya uri kuri rya rond point hariho Oldest. Zijya nzu zose ni nzu architecture zabo ni les années 30. Les années 30 ni nka kujya l'hôtel Tanganyika. C'est les années 30. Bari bafise une architecture extraordinaire, ahubwo umuntu yabwira ati ntimusubire kuhasambura, bahamodernize, bahagumane, kuko ni ikimenyetso, ni témoignage yuko ibintu batanguye kubaka i Burundi bavyubatse muri ivyo bihe 1930, dans les années 1930. Ni architecture uwo munsi ngira n'abubaka uwo munsi ntibashobora kubaka nk'uko bubaka. Ni patrimoine. Alors ngira nje kuri cya kintu nari mpejeje kukubwira mu kanya, uhejeje kukutubwira mu kanya ibanga ridasanzwe yuko agatoke katavyibushe. Barundi kazi munkurikirana kuri Pam Channel TV, abanywanyi bo kukayi, umugenwakazi umwana wo mu nda y'ingoma Esther Kamatari, imyaka yiwe iramigwa n'ubwiza ntangere, akagumana ubwiza n'akaranga, akacagumana kaga silhouette, imyaka yiwe iramagwa n'ubwiza, akagumana kaga silhouette kaba mannequin. Uno munsi inkumi n'abakenyezi bo ngahi Bujumbura twabyijukiye, tubyita kugwanya kwambara amabubu. Ariko turashaka utubwire iryo banga, n'imbaraga toke tukamenye, akaba ari renga tuzimenye. Murakoze Pamela, murakoze kuri iyo compliment gushima. Ndakeka yuko burya gushima bituma umuntu ashimiwe aduga. Ico ni ikintu gihambaye, kandi abarundi bose nabo bajene bariko baratwumvira barakeneye kuvyumva. Burya umwana canke umuntu ukunda canke umuvukana canke umugenzi uramushimira, uravuga ati biri kurakora ni vyiza. Uko bimubwiye niko nyene nawe yiyumva neza. Novuga rero yuko nababwiye igitoke, ikintu gituma abantu bavyibuha rwose, ico kintu ca mbere ni isukari. Ico cayi bashiramwo amata, ugaca usanga bashizemwo isukari ingana gutya. En fait umuntu aba ariko aranywa isukari ntariko aranywa icayi. Isukari ni mbi rwose ku buzima. Amavuta menshi ni bibi cane, kandi uburya ubifunguye ukiri muto ntibiboneka, bitangura kuboneka umuntu agiye ariko araduga mu myaka. Hanyuma i Burundi dufise avantage nini cane, ibintu dutera tufungura ari naturel. Mugabo abarundi botangura kwiyumvira ntibashiramwo ama engrais chimique. Burya muri engrais chimique birahindura cane ibintu umuntu ariko arafungura. Bagatabira n'amase, ikintu cyose hajya iruhande y'urugo umuntu yateye agatoki canke ibiharage canke bagatabira n'amase. Ni vyiza cane ubuzima. Hanyuma gukerebuka, umuntu wicaye ngo hamubwira umuntu ngo mpereze kiriya kirahuri kiriya ajya ku meza, we wicaye kiri ngaha ngo nakawe ngo mpereze, kandi wowe ushobora kuva hasi ucihere. Naho ufise abantu ukoresha bagukorera, kuko burya nabo abo bariko baragukorera bafise ababakorera. Mugabo birashoboka yuko uvuga ati hariho ibintu ushobora kwikorera kugira ngo wame uri en mouvement. Donc gukerebuka, ntufungure amasaha yose, ugafungura ushonje. Tuvuge nko mu gitondo harya gufungura imikate, gushiramo confiture n'isukari, ugashiramwo sucre mu cayi encore n'isukari, ugasiga amavuta menshi, ugashobora kora ibyo byose uri kurashira graisse mu mubiri. Donc bafasone les jeunes filles, mwirinde le sucre, mwirinde le gras, amahuile atetse. Hamwe umuntu burya l'huile itetse ni ibintu
uraraba aho bahejeje gukaranga par exemple ibirayi urabona wiringe nisa urayibona igihe rero niyo ufunguwe n'ibigiye mu mubiri ukiri muto nta ngorane nivyo rero no gukerebuka hanyuma ufungura ico gitoki nta gras n'imwe nta féculent irimo kandi burya ufunguye igitoki mu gitondo ushika nkoma tuvuge ufungiye ico gitoki abaruguru mbe urabona yuko abantu baruguru batavyibuka abanyagihugu baruguru ntaba obese bari oya abantu batangura kuba obese iyo bamaze umwanya wose bicaye muze mwitegereze neza bajya abafasoni birigwa kurima n'ibiki uzosanga ari bato bari bafungura des légumes kandi ntibakaranga amavuta ya mbere birashoboka ko atantayo baba bafise muze murabe hanyuma évidemment barasaza n'ingoga kubera ubuzima bwabo bworoshe baja kuvoma baja gusenya bafise abana bangahe n'ibiki mugabo uraba ingena ngana n'uraba abo abafise le métier sédentaire bicaye mu biro atonda uzosanga avyibushe kurusha wa mudamu ari ku gatumba sibyo none nukuraba neza ibintu umuntu fungura ico ni cambere hanyuma ntihagire ibintu byo kwisiga bituma la peau liba dénaturé umuntu ego cane bajya abantu bisiga ngo bibe inzobe none wirabura ni definitif raba ingene turi beza raba ingene je nawe turi beza nimumubite none umuntu yikunda je ndikunda vraiment oya kandi wewe utikunze nta muntu ashobora kugukunda utangura kwikundira ko wewe uko nikumenye yuko bagukunda utabizi ntushobora kubimenya hanyuma évidemment umuntu ndabasabye kandi ndashimye cyane iyo coiffure ndaryohewe gose merci beaucoup c'est magnifique ntitushobora kugerageza gusa nk'uko tutashobora gusa ntitwavutse dufite imishatsi miremire ntitwavutse hariho abantu b'inzobe hariho birabure hariho abantu bafise utubiri twompi umuntu wese arinda kwiraba akavuga ati jewe ngaha ni jewe nduku zishobora kwihindura ubwo turaba ingene nogerageza uko nsa nkabiha une petite valeur ajoutée wow je naragwanije cane nari engagé kugwanira cane bajya abantu bisiga je nari mfise umugenzi kera marié afise abana umugabo wiwe yigeze amubona yirabura je nari ndamuzi dusa hanyuma acasa nk'umuzungu métis son mari ntiyazi ko yirabura akamunyegeza la famille cyo wibaze rero le traumatisme uwo mudamu yagize kugira ngo ashobore kwihoniya wenyene akanka yuko yirabura yibaze yuko azoronka une vie meilleure enfin bref ikintu mbona yuko dukwiye twese no kuba fier y'ico turi fier ukiyemera croire en soi ukiyemeye nta muntu n'umwe azokwemera arakubwira agasekre kiwe alors muri ako gaseka hari akantu yibagiye none nk'uno munsi utuntu wihereza cane cane nutwahe akacayi uragakunda akayi turi kukayi guys yashizemo umugabo akawuvartine kugira ngo dusangire kukayi cheers eka duhana akayi tugahane naho uri kure ariko kari ku mutima ego mbega ese akamatari n'umumama est-ce que yubafise abana bangahe turashaka kubimenya ego cyane c'est pas un secret je mfise abana batatu c'est 2 filles et un garçon n'abuzukuru bane abana banje bose n'aba artiste bari umwe
umwe agira du cinéma, uwundi ni metteuse en scène, agira du théâtre. Et mon fils, yitwa Arthur, il est sommelier et ambassadeur de la gastronomie française. Oh, nk'ako kantu rero sommelier hariho aca bambwira ati turatakaye rero sommelier sommelier ni babandi bari specialiste y'umuvinyu biga ibintu vy'umuvinyu uvaho uteye igiti hanyuma les grappes zigakura bakagira des mixtes, c'est très technique. Hanyuma ni hahandi ugiye dans des très grands restaurants, très grands restaurants, funguye inyama bakubwira bati yojana n'umuvinyu uyu n'uyu n'uyu uvuye ngaha n'aha ibintu bene ivyo. Hanyuma ibintu yigiriye, il est diplômé pour ça. Akora dans un restaurant, ifise amanyenyeri, icupa rizimvye muri iyo cave yabo, muri iyo cave y'iyo restaurant igugwa, tenez-vous bien, Pamela, 35 000 € la bouteille. Donc c'est un artiste. C'est un artiste vraiment, kandi warabahaye ko akantu ko gukerebuka ka mama wabo. Ego vraiment, hama ndabaramukije. Naho batazi Kirundi, Yambu. Urababwirira Yambu, Pamela ati wa muntu yamye arantera inkuru yabaramukije mwese. Nukuri ndababwira, j'espère yuko iyi enregistrement nzoshobora kuyibereka. Hanyuma ntaribagira, ejo bundi hamwe nari Burundi naragiye ifota évidemment ku gasozi, hanyuma ndahura n'umufasoni ngo twiganye mu mwaka wa mbere muri école primaire. Ndamubaza mbega uvyibuka ndari imeze gute aho twigana, acambwira ngo wari ukerebutse ngo kandi warakundana. Oh, ça c'est sûr quand même. Il y a longtemps. Urakundana kuko ntiyari kuma ikiganiro y'abadakundana guys. Ukiri ngaho nko ku myaka 10 yawe ikintu wibuka n'igiki ko wari umeze? Nari nkerebutse gose, ikintu nibuka neza cyane ni ibintu bibiri. Nagenda ku ishuri yari hafi y'iwacu, ahantu hitwa Irutyazo. Hanyuma nkagenda n'amaguru nk'abandi. Yari mu ntara yawe Ifota. No, Fota naho ni commune, twaba kuri uwo musozi Fota rero. Hanyuma mon père Muganuka Matari yari yaravuze ati sishobora kureka umwana wanje ngo agende mu muduga abandi bari kumwe bari ku maguru. Bakaca ngenda n'amaguru, hanyuma ngaca nkura ibirato nkabinyegeza munsi y'ishinge quelque part, ngaca ngenda n'amaguru nabo tujanye kw'ishuri, nk'uwo mudamu tujanye kw'ishuri, ngarutse tuvuye kw'ishuri nkaca bitana vya birato nkavyambara. Kubera iki? Kugira ngo siniyerekana yuko ari ikintu mfise kurusha abandi, suko ndi umwana w'umuganwa noshobora kuvuga ko ndengeye abandi. Donc no kuvuga yuko indero twaronse ni indero yukubaha, suko ubaha umuntu mukuru gusa n'uwo mungana uramwubaha. Kugira abo bana turi kumwe sindabasuzugure ngo nuko batari suffisamment riche kugira baronka amafaranga kugenda kugura ibirato. Ça je m'en souviens très bien. Ego kuko baca babona hari n'ukungene baca bagufata gutandukanye n'ukwabo. Ego nanje rero sivyo nashaka. Ikindi ca kabiri nibuka nuko harya midi abana baza kwiga baje bafise impamba. Ça n'existe ubu ngire ntibikibaho. Impamba rero bayiteka muri écorce y'igitoki. Bayita ibihubahuba. Mahubahuba. Hanyuma bagashiramwo ivyo batetse la veille bagafunga, bakaca bazana ako ka Tupperware k'ikirundi meilleur, bagashira kw'idirisha hejuru y'ishuri, hanyuma hageze gufungura umwe wese agahitana
ako gahamba kiwe hanyuma je mugabo barangemurira hanyuma nca nibaza sinzi yuko no kwiga niga tous les jours narondera ma victime du jour nkamuha ivyo bangemuriye nanje ngafungura ivyiwe kugira uvyumvirize kugira ndavyumvirize hanyuma nkabazi neza uteka muri aba badamu bose abamama babo bose nari nzi uteka neza kurusha abandi wari ufise iyo ndutse iyo mana tara yo kuguta neza nk'uwo musomeriye nka wa mwana wawe atubwira hanyuma vyapermeta yuko umwana mfunguriye impamba yiwe nawe ashobora gufungura inyama par exemple wow kuko ntavyo bari bafise iminsi yose hanyuma usanze hariho nta problème quelconque naca ndabivuga muhira ntimuraraba neza mu muhana wo kwa naka ico gitoki cabo canke barakenye hanyuma inyuma rero abavyeyi banje bakaca bagenda kuraba muri uwo muhana kuraba ingene hameze bakabagemurira canke papa akabagabira wow donc yari courroie de transmission d'information nico gituma kubwira ati wari ufise umutima w'urukundo kwera nkaho hantu ntibashobora kuvuga ati bavuga ati none babimenye gute kumbe hari akana karinge z'abandi kaciye gaca gutanga raporo neza cyane ukabura kijije umuryango maybe ivyo rero ndavyibuka neza n'ukuri ndavyibuka ngira nabo twahora duhindura niba baba bakiriho turashobora kubona alors nikitogenda tuvuze oya sindabivuga byose bakunzi bo kukaye mukaba banezerewe na kino kiganiro munyandikire inbox mwandike muri commentaire mumbwira ati Pame uratuhagaritse ati dushaka umuhamagare kandi aza tubwira ibi nibi reka rero tubandanye alors jewe vraiment ndaryohewe kungene tuganiriye agatoke koko nagashize muri ntibate hama uwo munsi ntazi imana niyangirira neza muri kakaririmbo naririmba naho nakibagiye tuzogasangira ako gatoki imana ibishatse alors nashaka umbwirire abakunzi bo kukayi kubera ntitwobiganira byose ngo birare biheze no munsi nitwobiganira byose ngo birare biheze no munsi ndabizi ko baza kunkubita baraza ku ati uyaye wagiye nimwe bwaheze kuvugaho nashaka ko tuganira ibi barazovyandika inbox zosubira ndabahamagare hanyuma uzuvyishure alors niki numva utogenda utavuze kuri no munsi kubera nanje naho tutari bwabonane vraiment ndazi yuko ngira warabonye yuko nko mu Burundi haraje ama media en ligne ibintu bishasha dusigaye turabasirimu narumiwe dusigaye turabasirimu hasigaye ama media en ligne abantu muba hanze ntimukicerwa kumenya ibiri mu Burundi turabashira akantu kose turakababwira nigiki waje usanga ngaha mu Burundi ugasanga ni gishasha apart yarya mariyo yahindutse ariko cyakunezereje uravuga ati wow les feux rouges si feux rouge gusa nico kintu nabonye uvuye kuri aéroport uja muri ville hariho un immense rond-point ya grave faut mentionner ça ya grave narumiwe ego cyane grave ya gose hanyuma na une ville iri ruhande uvuye kuri aéroport uja muri ville hariho une ville yubatse à gauche avant le pont avant le rond-point narumiwe bega iyo rond-point bayigize ryari kandi ni nini cyane iruta ama rond-point mbona ngaho iburaya ico kintu cyarantangaje gose cyagukozeko ikindi kintu ego cyane ikindi kintu canshimishije canezereje gose amabarabara dans les quartiers yose ni pavé i Burundi hariho ama trottoir sinzi rero ngene babivuga mu Kirundi hariho kera wasanga in boutique iri neza kwibarabara umuntu aciye imbere ya boutique wenda kumanuka kwibarabara kugira ngo ushobore hariho ama trottoir wow
ikindi kininiya cyane kuri jewe nta plastique nabonye mw'ibarabara n'imwe. Narabonye abantu bagenda gusuma bakazana udupeti sachet amabara menshi orange, rouge, noir, vert, bleu. Amasashe ya kera amwe ya bleu blanc yaragiye yarambo yaragiye ubu dufise amasashe atari atonona isi. Non seulement atonona isi ushobora gukoresha kenshi. Ego kenshi. Donc ni volonté politique ndabakomeye amashi kandi abarundi ndabakomeye amashi kandi abarundi barabikurikiranye narumiwe ico kintu narumiwe ko murazi yuko nakoze muri Mali atakintu nkora atari transforma amasashe plastique tukayagira amapave. Urundi rero nacamba ko fromage ko nta plastique ari hasa neza muri ville mu minsi za ntizobitahura amabarabara yacu yose ari amberi umwe wese aragenda mw'ibarabara bakakwereka kandi nturenze 50 km/h. Mugabo hariho amambuteyage oui mugabo ndakeka yuko ari une question d'organisation de la circulation. Nka les camions ntizihure amabus ntahure n'abapiétons ntibahahore. Ni question d'organisation. Mugaje ndizigiye yuko ibintu bizoze birahinduka. Uko nahabonye ko bavuga muri France iwacu ngahapara ngo j'étais scotché. Nabaye scotché. Nijoro ntiwatembereye. Nijoro ntiwatembereye. Hariho amatara ahantu hose. Nabonye amatara menshi. Nabonye amatara mw'ibarabara. Reka. Je crois que nabonye amatara qui s'allume sur les chaussées. No hejuru rero no hejuru. Ibarabara rero rije Mwaro uri kuri uvuye mw'ijenda ugiye Mwaro ni barabara magnifique goudronné narumiwe nukuri. Wow. Uburundi non ibintu vyarahindutse kandi hasa neza. Ego vraiment ça bouillonne d'idées yo kugira ikintu urumva yuko la jeunesse au monde iri muri mode yo gukora ikintu quelque chose. Wow. Pour lui et pour le pays. Wala abajene no munsi basigaye bagira entrepreneuriat bariyungunganya barakora utwabo sinka kera wasanga twari tuzi ko amahigwe ari mu banyakazi bo mu biro gusa ariko no munsi abajene bariko bariyungunganya ivyo rero twabishimira hamwe yebwe. Magnifique. Wow. Je suis admirative. Gose. Très admirative. Wow. Dushimire kandi n'abayobozi bacu b'igihugu bariko barakora iryo terambere ridasanzwe amabarabara meza. Erega kera si ibintu by'ubu kera nta deshe wabona mw'ibarabara umwe wese yarakubura kuri trottoir yiwe imbere yiwe. Kera Bujumbura ari très propre ahubwo igisagara gitanguye kumenya gusa nk'uko casa kera. Wow. Kera mugabo urumva yuko kera twari abantu bake cyane bari bake ariko no munsi hari abantu benshi cyane. Alors turiko turasozera ikiganiro n'akaye kajambo kanyuma ndabizi ko baza kunkubita ariko baravyandika nibashaka ko ndakugarukana nkuko bahora basaba abantu benshi tugarukanire naka nkabagarukana. Alors baza kuryohega baza kumbwira akajambo kanyuma utogenda utavuze nigiki cyakuryoheye kandi unambwire n'abanywanyi banje bo kukayi ico wobwira abanywanyi banje bo kukayi mu guheraheza mu gusozera kino kiganiro cyuko turaheza nigiki kajambo wababwira. Ego abanywanyi bose bo kukayi kugira ngo umuntu ashobore tuvuge gushika nkaho nashitse kandi nizigiye yuko muzorenza naho nashitse biva ku kintu kimwe gusa biva ku ndero nukubaha kuba empathique ibyo sishobora kwisigura mu kirundi byo haba binanira nukuba courageux mugabo abarundi n'abantu très courageux cyane abadamu elles sont extraordinairement courageux. Abantu bakirinda insaku
bakirinda utujambo umuntu akaba fier yiwe. Kwiyemera so kugira amanyama, kwiyemera nuko uzi neza valeur yawe ukayibungabunga udacokojeje uwo muri kumwe mugabo ukaba uri respectueux. Wow. Ejo bundi narahuye n'umwana shingira ngo nk'imyaka 8 9 ambwira ngo aho kundamutsa mu gitondo bwakeye ndabahaye bwakeye ndamuruta ndabahaye bwakeye ambwira ngo sawa, ndamwitegereza wa ariko wejo ubona nsa na sawa noneho si no mu Kirundi. Imyaka ufise utari capable yo gushobora kuramutsa umuntu ukamubwira ati bwakeye urakoze mwiriwe ibintu bene ivyo, wibaza yuko mu myaka 20 uzoburi hehe? Ukico no shikiriza abanywanyi bw'ukayi ari aba jeune le futur iri imbere yanyu, mushishikare muga ntimwibagire bimwe nababwira: le respect, l'empathie, le courage, l'honnêteté. Hanyuma cyane mwibaze yuko igihugu c'u Burundi ni canyu, ni ca twese, kibungabunge ko nta kindi tuzoronka atari. Bakunzi bo kukayi, murumvise ijambo rya nyuma avuze, kubaho wubahana, kubaho mwabyumvise amajambo ya nyuma avuze amajambo y'inkoramutima cyane. Muyasubire ya replaying n'amajambo y'inkoramutima cyane. Reka rero fata umwanya wo gushimira umutumire wanje Princess Esther Kamatari kuba yemeye kuganira nanje, akemera kuganiriza n'abakunzi bo kukayi pourquoi hama akabashikiriza akabapartager ubuzima bwiwe bwake ko abibona, akanatubwira n'impanuro. Ubungira mwagerageje kumumenya gatoyi, hanyuma nimwabisaba nzocana nsubira ndamutelefone tuganire, tuvugane gutya twisanzuye, n'ibindi. Ndamushimire kuba akanira gateka. Ndabasaba ikintu gapamba. Yego. Ndabasaba ikintu. Yego. Nogira Imana nkagaruka i Burundi, igituma utoorganiza akantu tugahura nabo banywanyi bawe bose basangira icayi. Barabyumvise cyane. Arasabye bakunzi bo kukayi, umungano wakazi Esther Kamatari ati umunywanyi wese wo kukayi arasabye kandi akunda umukunzi wo kukayi, akunda kukayi, akunda na Pamela Shaho ndikuramo reka akunda na Pam Channel TV, ngo tuzobyorganize, ngo Imana ibi isuye gahezagira akagaruka hano mu Burundi, ngo tuzosangira kayi kugira ngo abo bantu bose bakunda ico kiganiro canyu bose, aho tubonana mu masanamu basi duhure, turamukanye, duhoberane nako gatoki koja. Iyo mundu yere tugire konkuru tunatambe Kirundi. Ikiganiro cyacu rero kikaba kirangiriye ngaha. Namushimiye la Princess Esther Kamatari. Ndabashimire namwe mwadukurikiranye kuri Pam Channel TV. Nibaze ko ikiganiro cyacu mwagikunze. Abanywanyi bo kukayi mwandike ngaha munsi ko wagikunze, ugire like, ugire partage, usige commentaire. Guys, commentaire nachuwa, usige commentaire. Ushaka ko agaruka ubibwire. Naho ubutaha. Peace and love. Princess, peace and love. Peace and love.